umurongo wa 31 hanze ngo ariko mwitwararika ubwami bwiwe niho ivyo muzovyongerwa. Ibe abandi birukira, mwebwe muzovyongerwa, mwe muzobironka nk'inyongera, kuko data biramuhimbara kubaha ubwami. Imana iguhezagire mukundwa, ubwami bw'Imana bukuganze, ubwami bw'Imana bube intumbero yawe, ubwami bw'Imana w'umunezero wakunze. B'ikiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangire mu butumwa bwiza bwa Luka igice ca 12 umurongo wa 32. Luka 12:32 handitse ngo yemwe mwabusho buto ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami. Mukundwa uriko uradukurikira uri wenyine canke abadukurikira muri benshi, data biramuhimbara kubaha ubwami. Ico usabwa wowe ntutinye, wizere, ntiwikengere, ntubikekeranye, wizere. Data biramuhimbara, biramunezereza. Ubwami ni dominio yiwe, ni ugutwara kwiwe, ni ivyifuzo vyiwe, ni biba muri we, nivyo agomba gukora. Niwo wari umugambi. Ivyo Adamu yatakaje arabidusubiza, nivyo yise ubwami. Nico catumye Yesu avuga ngo nimwasenga muvuge ngo ubwami bwawe buze, nukuvuga ngo intwaro yayize, ukugomba kwayo kube, ivyo yagenye mu bwami bwayo bibe. Imana ishimwe cyane. Uremeshwe usomye haruguru avuga ngo ntimwiganyire, ari gihe dutinya mbega iyo binkorera, mbega akavuga ati mwebwe muruta amashugwe, mwe muruta inyoni, mwitwararika ubwami kuko data biramuhimbara kubaha ubwami. Ku murongo wa 31 hanze ngo ariko mwitwararika ubwami bwiwe niho ivyo muzovyongerwa. Ibe abandi birukira, mwebwe muzovyongerwa, mwe muzobironka nk'inyongera, kuko data biramuhimbara kubaha ubwami. Imana iguhezagire mukundwa, ubwami bw'Imana bukuganze, ubwami bw'Imana bube intumbero yawe, ubwami bw'Imana w'umunezero wawe. Nka wa wundi ngo yashitse ngo ubwami bw'Imana bumeze nk'umuntu yagiye ariko ararima asanga mu murima hari amabuye, akabuye k'igiciro, trésor, ngo umunezero umutera kugenda akagurisha ibyo afise byose, arazagura wa murima wose kugira ngo aronke iyo trésor. Umunezero w'ubwami ukuzure mukundwa, umunezero w'ubwami ugutere kwihangana, umunezero w'ubwami ugutere gukora imigambi yawe yose, uzi yuko data bimuhimbara kuguha ubwami, kuguha kuganza. Ntuganzwe n'ibikoko, wo biganze. Nkuko yari yabariye Adamu ngo mubiganze, muganze ivyikwega kw'isi, muganze mukorane nanje. Ubwami ni ugukorana n'Imana. Imana ikunezereze, Imana ikuzuze umugambi wayo, ubwami bwayo, ubutware bwayo, umunezero wayo. Ngo ubwami bw'Imana si ukurya n'ukunywa, ariko n'ubushobozi n'ubugororotsi n'ukwirinda muri mpemu yera. Imana ikunezereze, Imana igutwenze, Imana iguhe ibihe bishasha mu vyawe no mu bawe. Uragahezagirwa n'umuremyi wawe. Urakoze kudutegayo no gusangiza abandi ubutumwa bwiza.